abashikirize ubutumwa narungikanywe na nyenicubahiro General Major bari niwe yarungitse uno munsi kugira nifatanye n'abanyamuyinga. Ubwo butumwa rero buri mu ngingo zitanu. Ingingo ya mbere niyo gukunda ibikorwa. Yama yarivumereye yuko umunwa wose woronka icyo ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. N'ubu rero n'ubwo butumwa bwo gukunda no gukundisha ibikorwa abanyagihugu twaje kubashikiriza. Nabonye yuko nabasanze ku kivi, mubandanye mushishikare, kuko yavuga ati nta gihugu gishobora gutezwa imbere n'abanyamahanga, igihugu gitezwa imbere n'abeneco. Duhamagariwe rero gukora tutiziganya ijoro n'umurango kugira igihugu cyacu tugiteze imbere. Dutegerezwa gukora ijoro n'umurango, umuntu akaruhuka ari uko arushe gusa. Hanyuma mu gukora naho nyene murakora mukoranye, ni ukuvuga muje hamwe mu makoperative, kuko nyamwigendera ko ntarimira imbeshi. Ni ukugerageza rero muze murakorana muri hamwe, amakoperative muyijukire kugira umuntu ntihagire usigara inyuma mu iterambere. Iterambere twese duhagurukire rimwe mu iterambere. Ubutumwa bwa kabiri ni ubutumwa bwo kubungabunga ubumwe no kubungabunga amahoro. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere beneco badashigikiranye, badafatanye mu nda. Musabwe rero kudaha amatwi umuntu yoza abacamwo imice, abacamwo kabiri. Imbere ya vyose murazi yuko igihugu cyacu twashize Imana imbere, hanyuma hakurikira indongozi zacu. Ntihagire umuntu azoza ababwira ibindi n'ibindi. Oya, dutegerezwa kuja inyuma y'indongozi zacu tukazishigikira, kuko nta gihugu gitera imbere abantu badashyize hamwe. Nta gihugu gishobora gutera imbere hatari amahoro n'umutekano. Urabona yuko muyinga nko mu myaka 10 canke 15 izoba igeze kure. Ivyo rero tubikesha amahoro n'umutekano n'ubwira bw'abanyamuyinga mu gukora ibikorwa. Impanuro ya gatatu niyo kubahiriza itunga rusangi. Itunga rusangi nayo mabarabara, inyubako, amavuriro, amashure, amashamba cimeza. Ivyo vyose bitegerezwa kubahirizwa, kuko kurya wubahiriza agatogo kawe, wubahiriza inzu yawe, nibarabara inzu bakoreramwo musitanteri, buramatari, amasantire de sante, irya nzu uyifisemo uruhara ni rwawe. Ntihagire rero umuntu n'umwe abona ibintu vya rusangi biriko birononekara ashira agati mu gihe. Mugerageze rero mubungabunge itunga rusangi. Mu mafaranga ubuhoho biva no mu bikorwa muba mwakoze. Nico gituma rero mutegerezwa kuri bungabunga. Impanuro ya kane niyo kubahiriza amategeko. Nyenicubahiro aravuga ati twese nta muntu n'umwe ari hejuru y'itegeko, twese turi hasi y'amategeko. Duhamagariwe rero kubaha amategeko. Indongozi zibaha amategeko nazo nyene ziyabaha kubera zisunga amategeko. Ntihagire rero umuntu yigira akagarama ruganda ko ari hejuru y'amategeko. Oya, twese turi munsi y'amategeko, n'ababatwara bisunze amategeko. Mugabo rero namwe musabwe rero kubaha indongozi zanyu, mukazishyigikira. Tubahiriza amategeko y'igihugu cyacu atorwa n'abo twitoreye. Mugabo natwe abenegihugu dusabwa gushyigikira indongozi, kuko
ziraronka intege, tuzitera intege kuko ziba ziri imbere ziriko ziraturonderera iterambere. Aba gatanu nabwo ni ukugira isuku aho tubaye n'aho dukorera. Twame tubungabunga kurya witaho kugira isuku muhira, ukamesa agahuzu, ufise urubanza n'aho ukorera wamuhatunganya neza hameze neza, kugira n'ingenzi zizogendera igihugu cacu babone ko igihugu cacu cyakaka. Hajya muhora mugenda mubona ibindi bihugu byakaka ni ukubera bene natwebwe rero dusabwa gukora ku buryo igihugu cacu tukigirira isuku, dutera amashurwe, inyubako imbere y'inyubako zacu, aho tuba, aho dukorera hakaje ku buryo abantu bazoza batugendera babone bati kiriya gihugu beneco baracitayeho.